genre dufate ko jewe mba kumutanga ndakeneye amazi yakamye je fais un SMS donc uragira SMS hama amazi akaza vu que wewe wakeneye kuri SMS gusa donc ndandika nshaka amazi donc twebwe ngaha tugira twagize mu carte SIM donc twebwe ngaha twageze mu congereza trop bon dans ma intelligence artificielle donc urarungika juste à SMS hama système ikamenya yuko wowe ukeneye amazi okay then mazi mu SMS acakurikira Salut à tous, comme tu as yuko gato karakura. Donc start small and grow big. Rero uno munsi tuhejeje bootcamp ubu turi muri Shark Tank Burundi. Shark Tank Burundi rero hari ama innovation amatala arenze andi matala yose. Ja mubona I'm so amazed. Niko kwa kitihabiri kwirakora biciye mu gupromotinga les talents des jeunes. Rero uno munsi twabazaniye umujeune hari bitangaje turabona amacupa y'amazi turabona amakable donc we don't know how it's gonna work but we want to ask guys it was so amazed to see you byarenze ubwenge n'ibyumviro n'amayemotion byose birarenga dushaka rero mutwereke muri make donc your innovation so nitwa Joshua umugenzi wanje yitwa Oba two presenta ikibazo projet yitwa MagiSafe. MagiSafe ni système ya distribution intelligente y'amazi isigura avana kwamva amazi muhingamo wari wose bicara d'abord muri intelligence artificielle ikamenya bari yanda barongeka ndabarongekira amaritiro ngahe nabiriya mava ndabarongekira amaritiro angana gute so nco gituma twege turabona ikibazo teza c'amazi gihari mu gihugu no makarto usanga amazi ashobora kumara indwi canke indwi zibiri tutaronsa amazi rero twebwe systeme yacu ngene ikora umuntu donc umu user wese ashobora kurungika SMS hama iyo SMS igashira mu composa yacu nga ama intelligence artificielle ikaca managing hama ikacumenya ahantu ho kudistribua amazi dufate ko ngaha ari Gihosha ari Mutanga genre dufate ko jewe mba kumutanga ndakeneye amazi yakamye je fais un SMS donc uragira SMS hama amazi akaza vu que wewe wakeneye kuri SMS gusa donc ndandika nshaka amazi donc twebwe ngaha tugira twagize mu carte SIM donc twebwe ngaha twageze mu congereza trop bon dans ma intelligence artificielle donc urarungika juste à SMS hama système ikamenya yuko wowe ukeneye amazi then mazi mu SMS acakurikira amazi hama nayo nyene irakwishura yuko amazi yashitse directement okay donc ni système irakwishura sishaka ngo nawe irakwishura amazi yose ya amazi can you test it please so reka rero turungike rero iyo message turarungitse message après rero kurungika message système ikiri detecta ikibona yuko itari kurarungika amwe bivanye n'amanivu kisi donc ndashobora kuyahagarika maze kuyahagarika candayigira off maze kugira off amazi acahagarara donc uyagarika kora donc je nk'ubanavuze ati mazi nayaronse nakwije ego donc urashobora kwatsa amazi cyangwa ukayazema bivanye na needs ziwawe twarabonye yuko urashobora gusanga muri gakatse mamugamo wa amazi atayo bakeneye ofete sivyo ariko muri iyo système de distribution intelligente umuntu wese aramenya ama needs yiwe sigura iki wowe uramenya yuko ukeneye umva biragoye kumenya umuntu wese ayakeneye donc twegereye rero système yacu umuntu wese amazi azumushikira ayakeneye atayakeneye acahabwa uyakeneye voilà kubera iki naho ari make ngo turashaka kuyadistribuer intelligemment turashaka kuyadistribuer intelligemment pour que umuntu wese abibona ni cya kintu musaba ba investisseur bashaka kuyakora dukurikirana canke leta y'u Burundi muvyeyi wacu basi y'abarundi ni cya kintu musaba kano kanya ikintu twe no munsi cyuko dusaba yuko tworonka uburyo ukwiye kugira ngo dushobore kugura ama infrastructure akomeye nkuko mwashoboye kubibona aya nama composant yerekana ayandi ma composant manini tutashoboye kuzana mugabo n'ifoto tuyafise twashaka guproduza le même système ku buryo mu gihugu atakibazo c'amazi kizosohoka okay muvuga muti kubushikiranganje busanga bujejwe energie mine ariko burimo amasoko nanga nguvu muvuga yuko ni cya kintu précisément twosaba ubwo bushikiranganje twabasaba yuko badufasha kuronka ama materiel turafise liste yayo bashatse twashobora kuyibashikiriza bakatugurira
izo composants zose zikenewe hanyuma bakanaduha n'uburenganzira bwo gushobora Kubitesta. no kuzitesta muri systeme y'igihugu nabizi bisaba uburyo bwinshi niyo mpamvu tudashigikiwe na leta uyu mugambi ntibushoboka yego Comment muravuze ko mwaciye muri Régie des Mastages yego wakoze stage muri Régie des ko gihe kana gute twaragiye turabaza nyene ibintu bimeze hama baradusigura neza ingene distribution yabo imeze turabona yuko amazi barashobora kuyasharinga umva na amaritiro ameze uko nyene barashobora kuyasharinga twese tukayaronka ko access bisigura iki ntajya ari make gusa twese ntituyakeneye mu mwanya umwe sivyo amazi ntituyakeneye mu mwanya umwe bisigura yuko nshaka kuguma bajya batanga amazi hariya kandi acaho bakeneye usanga rero n'amamezo ari vide mugabo tugize système intelligente umuntu wese azogenda araronka amazi uko ayakeneye donc tumaze kugira distribution intelligente y'amazi merci yego murakoze